ndabaramukije inshuti bakunze ibiganiro bica kuri DJ Fine 257 ino munsi nagiriwe ubaka ryo kugendera bamwe bavuga ni bamwe mu bakura mbere abantu ba kera bashobora kutuganira ibintu by'imigani kuko hari ugaruka gwinshi gwibagiye imigani kirundi cyangwa ushobora kuwumva muga ntumenye ico usigura no munsi rero kuko ari mu bantu babakura mbere bazi imigani twashoboye kumurondera kugira dushobore kuvugana nawe nkuko ari kirundi mu mico kirundi raona abigeme abafasoni bambara nkuko mubona nambaye cituma na muronde rero nambaye gutya kugira dushe kuvugana bande yamugira subscribe mugira like n'ama comment meshi ndabakunda cyane amubwire amahoro neza mwo kwidondora kuri kwa dukurikirana jewe nitwa Sindaruka Martin nkaba mvuka Ingozi mu kazi ka misi yose ndongo ishira hamwe ryo kwigisha no guteza imbere abadandaza mu Burundi nkongera nkaba nshinzwe ugutunganya ibyishira hamwe riraba ibintu by'amasanamu agence de communication Tribeca Music Group Production aba coordinateur nkongera nkaba ujejwe kumenyekanisha ibikorwa vyayo. Murakoze cyane twageze kubumva ahantu nkuko dusanzwe turabamenyesha makuru yo wumvise ikintu gishobora gutuma abandi bantu bahagirira ko yoko bumviraho byinshi ucugerageza kurondesha ikintu kuri gishikiriza abandi niko kazi ka misi yose njejwe kandi ndagushimiye kubona mwashoboye kunyakira. Ego jewe muranturumbukiye mugabo muranturumbukiye ariko rero ukuvuga ikirundi si ibintu niga no vyita impano Imana yampaye nkabana jewe ururimi rw'ikirundi ndarukunda nkaba kandi nari mfise abavyeyi bakunda ikirundi nakuze rero nkunda ugo rurimi ari naco gituma kenshi mu manza iyo ndosa kanya ndakunda kuryosha ikiyago ndakunda guteramisha abantu mu manza kuko mu kirundi bavuga ngo ntihajyoha inzoga hajyoha ijambo. Tutarandiriye ngo turandirire abariko baradukurikirana uwo tubwira ubwa mbere banze utubwira imigani 5 tubwire nico yasigura aho hambere. Imigani ubwa mbere kugira umenye ikirundi uragikunda hanyuma ugiye mu rubanza kumviriza ikintu iyo umaze kugikunda urakimenya. Bwa mbere no wacira umugani mu kirundi yuko uticaranye na se ntamenya umugani wa sekuru. No kuvuga nico gituma kera indero yo kuziko cari ikintu gikomeye. Abavyeyi bari abantu bahanura atanga indero barera abana kandi abakera bari abantu bavuga ikirundi mu mpfunyapfunyo bakebura batarinze kuvuga menshi babwira abana batarinze kubwira nabo hanze bakabakebura mu kirundi kandi bakavuga ijambo mu majambo y'impfunyapfunyo. Rero twotangurira tuvuge nko kubana twababwira yuko ubwa mbere no gukunda umuvyeyi kuko umuvyeyi kenshi arababazwa n'umwana wiwe amakosa yose umwana akoze yitirirwa umuvyeyi. Nico gituma kenshi bakunda kuvuga ngo iyo umwana ahongotse nyina arasama. No kuvuga ububabare bw'umwana bubanza kubabaza umuvyeyi. Undi mugani bakavuga ngo umuswi w'inkware ntiwuzura inkono muse haba habanje intete. No kuvuga ko hari ibyo umwana aronka abikuye ku muvyeyi. Ivyo byose ni ibintu vyerekana ko umuvyeyi ari ngirakamaro. Tugakeburira abana rero kwama bumviriza abavyeyi kandi bagashima ivyo abavyeyi babakoreye. Iyo udashima ivyo umuvyeyi yagukoreye, iyo udashima ivyo Imana yaguhaye nteza ngo utere imbere. Baracana umugani mu kirundi ngo umwana murizi ntatogwa intotsi. Iyo umwana yamagaye ibintu byose umuntu atana kimwe ashima niyo rero hari bimubabaje ntiheza ngo bimenye
nuko rero mu rubanza rero turakunda guteramisha abantu mugabo twababwira hariyo nk'ibintu bavuga mu kirundi canke mu kinyarwanda mu kirundi ngo yaje nk'iyagatera ngo yaje nk'iyagatera nk'ibyo abantu benshi baravyumva mugabo ntibazi ico bisigura. Gatera yari umuntu yaragiye ku rugendo ari kumwe n'uwundi mwana amuherekeje, hanyuma atuma umuriro w'itabi. Atumye umuriro w'itabi atuma uyo muhungu asanga umugore ari mu nkinga, arazi kera umugore ari mu nkinga ntiyarenga. Tukiri ngaho nyene inkinga yari iki aho hambere? Inkinga umugore akija kubaka hari iminsi yatereza kumara mu nzu, ntihaca asohoka hanze, yararindira ko baja kumusohora, abavyeyi bakaza bakamutera iteka akabona kugira aje hanze ahabona. Sibyo bimwe ubu bita ngo kuva mu ngeni? Urabona hariho imico yagira atituka. Uyu munsi baragira ubugeni, umugeni atarabona niyo azoba, ukaza wumva ngo baramusohoye, ukaza wumva ngo baraciye mu marembo, umunsi umwe bikarara biheze. Bijya byose biratandukanye n'imigenzo n'imico y'ikirundi. Kugira usohore umwana w'umukobwa nuko aba yarashitse mu nzu akaharara, ukajana inzoga ya mbere y'ukuraba ko abana baramutse, hanyuma abavyeyi bagaheza bagategura inzoga zikwiye, ingemurano, kuko baba bazi urugo rushasha bakarutera iteka. Baba bazi ko uyo muhungu n'uyo mwana wabo batararima batarimbura, bagaca bagendera bakamusohora bakamuha ibyo bazojya muri iyo misi, kugira urwo rugo rushasha ntibazoce bazindukana agasashe bukeye mu isoko. Umunsi rero biratangaje, haraba urubanza uyu munsi bakiri muri salle de reception, bagaca bamusohora ataraja no muri iyo nzu, bagaca baca mu marembo. Ngira ni ingorane zatewe n'ubukene mugabo ntibijanye n'imico y'ikirundi. Hanyuma rero uyu muhungu arashika mu nzu, ashitse mu nzu yari afise ijwi risa n'iry'umugabo wiwe, ngo mu mucanwa ngaho wamugena akagera ni waje ngo shika mu nzu wihe, wamugena urumva yaba ari ku buriri hajya, wa muhungu arinjira, wa mugeni asanga se wa mugabo wiwe aramuha inkoko. Kera ntawaho umucanwa umuntu mu ntoke, bashira ku nkoko. None ko inkoko tuzi ko bayigisha mu bintu ushobora gushiramo umuriro igacisha, ntibatinya ko ishobora gusha cyangwa bashira nko mu rujo cyangwa bararaba agaciro kuwo babihaye. Wewe baguhaye iyo nkoko wapfa umugendo uragira gutya kugira ntiwonone, baraha agaciro n'urwagwa barutanze, nta bwato batanga mu ntoki, batereka ku nkoko. Ryari iteka ry'abakera. Ashiriye rero uyo mugabo Gatera aramubwira ati mbonye umugeni aho hantu, urupfaso nafise ingena mizi ingena asa atasa n'irirenga. Haje ibintu byo gufata abantu ku nguvu byamye kera. Gatera acagenda nk'iya Gatera nyene, ariruka acagurukira kuri wa mukobwa wa mugore amufata ku nguvu. Nabukwe rero nawe yari mu rugo, yabonye wa muhungu ingene yinjira, yabonye ingene Gatera ashitse, asanga wa mukobwa ariko arapfunagirika. Gatera nawe arigiriye ati shati byuko durabikoze, ati nyirambwira umuhungu wanje mbere buca kwirukana. Ati ukiri mu nkinga nyene uyu muhungu wa mbere yaje, uwa kabiri ati wumva atari inama mwari mwagiye, kumba uyu muntu nta numwe azi muri abo bantu. Urabona ko kirata atanzuga ibugara zo hagati zahe. Umugore ararira, umugeni mushasha ati nyukuri nyokuru yaje nk'umusazi ngo yangu ibyawe nabibonye, ngo habanze kuza uwa mbere ngo haza uwa kabiri ngo ibyawe nabibonye. Urabona kana bukwe n'umukazana ati ubu nyene dushe tugutekeza ntibazozane na za nzoga. Hanyuma wa muhungu aragaruka, wa muri ruzimya terega mu wundi mucano. Ashitse abwira Gatera ati Gatera, yasanze wa mugore ariko ararira nabukwe ariko aramutuka ati Gatera, uhejeje gusenya ingo z'abandi, nguyu mukazana mushasha umwambitsi ibara, nabukwe aramwirukanye aramutekeje kubera wewe. Narakubwiye iyo ndero yawe siyo. Gatera caravuduka azariruka ati ninda mushwaniye ngo ninda bukwe,
asanga nabukwe ari mu muryango ariko aramutuka aca aramuraha aramukubita nawe yamujanye ku gitanda caramuraha amurashe umukazana nawe arasohoka ariruka umukecuru avuza induru avugije induru Gatera ntiyamureka hanyuma aravuduka arigira nuko ati nyoko nawe rero mwari mwavuganye ati nawe rero mwari mwavuganye kuko na wewe jewe wavuze gutari wewe mwari mwavuganye kuko nawe nabona ko mwagoma muvugana ati ngirira ikigongo ntibivuga ati kandi abivuga naje wanyambitse ibara ati ngirira ikigongo ribike mukazana ati nanjye ndaribitse nawe ribike nuko mugabo uyo Gatera bace bakorana ku mitumba bace baramuca mu bagabo hajya rero babajije nabukwe bati yaje nk'iya Gatera ndahora mbona abantu tigatera we waranyomoje nuko rero bamuca mu bagabo baramucira ivomo baramuharira ivomo ibi byaduka rero cyo gituma tuvuga nk'ibi inyi yuko mwene abo bantu bibirara babaho ariko amategeko y'ukubahana yamyeho nuko rero nuko narimvuze ibyo tutari tumenyereye mu rubanza rero nyinshi usanga ari iz'ubugeni usanga ari iz'ugukwa abageni baraza mugabo rero kenshi urabaha impanuro ugaha impanuro abageni ugaha impanuro abakwe kababwira nk'ijambo ati ibanga ribangirwa ingata ikarusha ni ibanga ribangirwa ingata kandi riremera kurusha amabuye ibanga ni ikintu gikomeye uritaye nta n'umwe ari gutorera menya ko uritaye naho uzokwiruka ukarondera bamwe biruka bamwe bamuvuduka azi kwiruka kilometero 10 ntibazoritora urugo rero kwiruka kubaka bisaba ubwitonzi uguhariranira kugenza buke bwashikanye umusiba ku mugezi kenshi rero iyo umuntu aje gukwa hari abamutevya bakamubwira amajambo bakamutevya mu majambo bakahingura mugabo ni ataronse uyo mugeni yamuzanye nataha cyo gituma baca umugani mu Kirundi ati uhana kaje agahica akazanye umaze kumuha uyo mugeni aca asoma akaryoherwa kuko ivyamuzanye yabironse hanyuma yo mukuja gusaba nawe ntiyijana ajana n'abandi iyo ugiye gusaba uri kumwe n'abandi ukaba uri kumwe n'umuryango n'ugo rugo ugiyemo barakubaha nico gituma bavuga bati amazi ataraganye akwira urukangaga abazananye mu rubanza bose bicara hamwe bakumviriza ijambo rimwe kuko nico kiba cabajanye hanyuma bakavuga ati ibirunge ntibikurikire zareza ku mutima nubwo uyo muntu aje gusaba umugeni uwo muhinzo gukamugaburira uyo mugeni ataramuronka nibiheza ngo bikunde hanyuma ni ariko arasoma inzoga ntimanuka baraheza bakababwira rero atugumiwe n'amenya ati shavu ku impamba ziba zihari mugabo umutima wo kunywa iyo nzoga ntaba ufise kubera atararonka umugeni wiwe nuko rero aca heza rero agahimbagwe yo mumuhaye batagahimbaza musyi kava mu ngasiro rya jambo rihumuriza wa mugeni niho riheza rikava ku mutima akavuga ati ko ndose iryo jambo ndanezerewe kera rero abana barabiza kutavuga menshi kwihangana ikintu kikugoye ukakigenderako abakera baravuga ati ujya umuntu arahonyorera ko hajya muhanze urarigendera ko ryaguhanze kandi rikubabaza no kuvuga n'ijambo rishobora kukubabaza ukarigenderako hariho umuntu nk'ubu ubonye umugore n'umugabo bashwanye umugore agatonda ku kazi yirirwa aryamye ntakore iki nta bandi bakeneye kumenya ko ibyo bintu byaguteye ingorane nibyo wowe n'umugabo wawe muheza mukabyumvikana si bose bamenyera kugira ngo bose urinde kubibabwira nuko rero baraca n'umugani ati impene igendana n'intama ikajya amatovu nkayo
no kuvuga mu bisanzwe impene ni iry'amatovu, intama nta matovu ijya, mugabo iyo bigendanye irateba ikamenyera. Niyo umugeni ragiye mu rugo rushasha aramenyera imico yaho, ntihajye bavuga ati umugeni wacu azagenda aho mugenda, azarisha aho murisha, maze mumwereke umwengo uhuma n'udahuma, abagiye mu rugo rushasha. Hajya naho bavuga ati kugenda weri iyo ugiye, baba bashatse kuvuga iki? Genda weri iyo ugiye, kera ikintu cera cari ikintu cerekana umuco, umwera uvuye ibukuru kwira hose. Ni ukuvuga ati genda werekana imico myiza, werekana ingeso nziza, ugenda ugwirire n'uyo muryango ugiyemwo, babone ko twabahaye umugeni mwiza, umugeni w'umupfasoni, umugeni w'indero, uzudutera iteka mu muryango. Ntibazobone ko twarungitse umwana w'igihumbu, babone ko twarungitse umuntu w'ibanga, umwana yarezwe mu bantu. Kera iyo wahanuye nk'umuntu ukamuha impanuro ntiyumve, hariho imigani kenshi bagucira kugira, yani umuntu yaba yaguhanuye cyane aho hambere, umuntu yaraguhanura akakubuza ikintu kumbura abona ingorane ishaka kugutera ntiwumve, agaca gucira umugani. Kenshi iyo amaze kugucira umugani, kenshi ngiye migani niwo umuntu yumviramwo cyangwa waba uhageze ku mwanya wo kumva. Kuva kera barahanura, baravuga. Hari igihe wabwira umwana yumva, hari igihe wabwira utumva. Nico gituma bavuga bati agasozi k'intabarigwa kahiye abagabo babona. Ni ukuvuga yakubwiye ijambo nturyumve, ureka kumvira umuvyeyi uyu munsi, ejo mu buzima uzobibona. Nico gituma bavuga ati ijambo ry'umukuru urishima umukura, impera n'imperuka urabibona. Hanyuma nico gituma kera bavuga ijambo mu migani, yarakubwira gusa, yaravuga ati inyanka kubwirwa ibwirwa no kwijisho ritukuye. No kuvuga ati ndakubariye uranze kunyumvira, ejo uzokwibonerako. Akongera bakavuga ati ubututse umuvyeyi yishurwa n'igihugu, yishurwa n'igihugu. Ico uri kurakora ejo uzobona ingaruka yavyo. Nuko bari bafise ibintu byinshi bavuga, bakavuga ati inkoni ishikira igufa ntishikira ingeso. No kuvuga iyo ndakubwiye umwana umubariye ashiramo gushaka kwiwe, akumva ko umuvyeyi. Iyo rero atabikurikije, impera n'imperuka arabibona. Murakoze cyane. Hama mu gusozera wobwira bariko baradukurikirana ibizira woba wibuka byari bihari cyo aho hambere hahise. Kera baravuga ngo utazi ikizinu ya muri kizinu cyamwe imbere y'iziko. Imbere y'iziko ikizinu cyari nk'agasema. No kuvuga ibizira baraziririza ibintu byinshi. Carazira kwica, barabuza kwica. Carazira kwica inyoni, carazira kwica inyamanza. Carazira baravuga ati umugore ntasimba urugo. No kuvuga hajya bari barikora rusimba abafise icyahunze. Umugore w'umupfasoni aca mu irembo canke uruta. Carazira ko umwana atukana. Twebwe twakuze batwigisha kubaha baturuta. Papa yatubwira ko kizira ko abana mukurikirana mugiye kunywa amazi, umutoyi anywa amazi mukuru ataranywa. Carazira ko uhagarara hejuru y'abantu bakuruta. Carazira kuca hagati y'abantu bariko barayaga. Carazira ko umwana atari samuhamagaye yateza kwigera inyuma, isamuhamagaye ry'abari iteka rikomeye. Carazira ko umugore agenda ijoro, kandi abantu bakera barubaha, bari abantu b'abapfasoni. Burya n'umugabo yarubaha n'umugore wiwe. Nta mugabo yiyubashe
yakora ikintu adahanuje umugore wiwe. Cyo gituma umugore bita na rugo, umugabo nawe bakamwitanya n'urugo, bose urumva ko ari bene urugo. Umuntu arugo yarubaha umugabo wiwe, umugabo nawe agahanuza umugore wiwe. Carazira ko umwana umugore afata iyo nzoga y'urubanza ngo ayidadame seruga ataraza. Umugore yari afise agateba kiwe yaha abagenzi biwe, kandi umugabo nawe ntiyamukumira. Ibyazira byari byinshi, byarazira yuko abana baza gutaha bamaze kugarira. Serugo yashize umwugariro mu rugo, carazira kuwurenga. Kandi umwugariro ntibyasigura ko barinda kubaka ngo bazitire, bashira ko akugariro kamwe, ariko carazira ko karenga. Byari imiziro myinshi. Buno ko muntu urumbukiye ikirundi n'ikintu kirekire, burya basokuru bari bazi ubwenge cane, bari abantu bazi ubwenge. Ibintu byose bari barabitegekanije mu migani, bari barabitegekanije mu ngiro. Umwana w'umukobwa agiye kubaka baramenye ni bamutunganiriza. Iyo agiye mu rugo ruhuha, ise yaramuha ikivici, yaramugemurira, yaragenda akamuraba. Byari itegeko ku muvyeyi kuja kuraba umwana wiwe. Abonye naho atavyafise, yamuha ikivaza ararima kugira ngo aza aramugemurira, cyaba ari ikivici ngemurana. Umukobwa ingo zimugoye, yarasubira kwasa akamuha aho arima. Kumbe na kera barahukana. Kera barahukana, ariko ntibyari bimeze nk'ubu. Burya ingo za kera zari zubatse, kuko burya umugore birukana yari umugore yakoze amakosa maremare cyane cyane. Yari umugore mbere cyari kizira, yari umwe bavuga ngo umugeni wo mubanzi. Umugore afise mission yo kugirira nabo umuryango. Umugore aroga, umugore yica, uyo baramutekeza. Akoze mbere bamutekerera inkondo yonyene. Mugabo abandi bagore udukorsa duto abakera barazana abagore benshi ni bashaka, kandi ntibabazana ko bashaka kuzana abagore benshi. Bari bafise n'amatongo manini, akagira itongo amahanga ngaha, akagira n'itongo hariya, akagira n'itongo hariya. Umugore umwe yamushira ngaha, undi akamushira hariya, undi akamushira hariya. Urumva ko yabazana ko yabona nayo matongo atari buyarime. Kandi umugore batumvikanye ntiyamwirukana, yamusigira iryo tongo n'inka n'imirima. Kandi umugabo yararaba abana biwe b'abahungu, akabatoza indereruntu, akabatoza rushinga ntahe, akaraba ko azoba umugabo, akaraba ko azokwatirwa, kuko umuntu azatirwa bamugendereza kuva akiri umwana. Bakaraba ingene yitwara, bakaraba ingene agamburuka, bakaraba ingene avugana urupfasoni, bakaraba ingene ari imvuga kuri. Umuvyeyi rero yatoza umwana wiwe akabukuko. Umukenyezi nawe yatoza umwana w'umukobwa wiwe kugira indero, kubaha, kugira gute, kugira azaronka umukwe bavuga ati wa mwana n'umwana w'indero. Ibi byuko umuntu bashwana gatoyi, umugore ngo genda ndakwirukanye, kera burya ntavyari bihari. Yamusigarana inzu, kamuhizo nka ziriyo, ayo matongo byose kamusigarana iyo nzu yiwe. Naho rimwe yamwita intabwa kwaba ari uko atamutahira gusa. Mugabo uyu munsi ngo nukuri ingene zubatswe birateye ubwoba. Bararagana uyu munsi agasanga bukeye, urugo rurasambutse. Si byiza, si migenzo y'abakera. Ibi byuko umwana w'umukobwa bamuha agakemanya byari byo. Kandi umwana w'umukobwa nawe agiye kubaka ahantu heza, niwe yafasha abavyeyi biwe. Bijya byose abakera bari barabitegekanije. Nta mwana w'umukobwa yavuga ngo ndasaturiwe igisate iki niki wanje, nibyabaho kera. Mugabo yaramugemurira. Ingemurano rero yavuye, abavyeyi bakihari baragemurira abana babo. Umukobwa araryoherwa yasanze umuvyeyi yagiye kumuraba, akazana ishishiro, akazana ikirenge. Umukobwa akavuga ati ndafise abavyeyi bankunda, ndafise yomva. Hanyuma rero abavyeyi bamaze kwitaba Imana, hari igihe asigarana musaza we, ntabakimuraba, ntabakimugendera, ntabakimugemurira ngo amutera iteka. Bica biva ngaho rero ati kutakingemurira rero makavi rero nze ndaraba, nze ndarima, nerekane ko nanze mfise utuntu tuvuye iwacu. Yo havuye akavi kingemurano. Ubundi ingemurano zihari ntacyo bicari kihari. Kera basaturira umuhungu mu rugo, niwe basaturira, kuko niho bavuga ati umukobwa kuri yagiye.
umuhungu nawe n'igikingi c'irembo. Erega kera n'abana ngo ntibarira kimwe. Oya, mwebwe mwarira kimwe n'abahungu. Eka amajwi yaratandukanye. Urumva umwana w'umukobwa mukurira yavuga ngo buca nigire, urumva umwana w'umukobwa yumva ko aremeye kuzoja kubaka urugo ahandi. Naho umwana w'umuhungu mukubise acavuga ngo mpangara irembo, yumva ko atekerezwa kuguma ngo muri urwo rugo. Ivyo rero yari imico ya kera. Abantu ba kera niko bari bameze, bari barategekanije ibintu vyose. Ubu twese twokubakira ku mico ya kera, Uburundi bwoca busubira kuba Uburundi igihugu c'amata n'ubuki. Abarundi barazira umuntu abesha, baravuga ati ururimi rubesha rusa n'akaranda kabi. Bakavuga ati umubesha ngana umurozi. No kuvuga ko bashaka batakunda umuntu abesha, bashaka umuntu w'imvuga kuri. Bakavuga ati ukuri guca mu ziko ntiguca, no kuvuga ko ukuri barakwemera kuko impera n'imperuka ukuri kwaratsinda. None ko ubuye dukuze tubona abavyeyi b'abapapa kenshi badawe kunda kumva ngo umugabo ngo cyangwa umushingane ngo so guteramira mu rugo, ngo no guteramana n'abandi, ngo bunguraniye, ngo bahane imigambi yakazoza. Kera byari bihari. Kera byari bihari mugabo atari muri ubwo buryo. Kera imiryango yaratumirana, abantu umuntu yahishije inzoga yaratumira ubundi mushinga nawe mugenzi we, habe hari urwego rwinshi akamutumira n'umuryango wiwe, bakamusanga mu rugo rwiwe. Kuko kera nta bubari bwari buhari, basangirira iwabo, hanyuma ari imiryango ishika rero bagatumira n'abana rugo. Mugabo umuntu arugo yarasoma yabone buragiye kuyira agaca kubitira muhira kuja guteka kugira arabe ko umushinga nawe wiwe aza gusanga ibintu byose byatunganye. Kera nta mugabo yiyerereza ngo yirwa arayerera. No mu kwatira umuntu umushinga nawe baraba ko umugabo ari umugabo mu rugiwe, urugo rwiwe rwiyubashe, urugo rwiwe rutunganye. Umugabo yarazinduka agakora akajana n'umushinga n'umuntu arugo wiwe. Urumva rero baratumirana bagateramana, umugore rero agasoma canke umwana agasoma, hanyuma bakagenda bagateka, abagabo bagasigara baraterama. Ivyo byari bihari. None ubuye ko tubona bana rugo n'abashingana bose gusanga bicaye hamwe, nyimba ryo cupa ako barisangira bicaye hamwe. Kera nuko byari meze cyangwa hariho byo kuvuga nti abana rugo bicara ukwabo n'abashingana bicara ukwabo n'abaserugo bicara ukwabo. Kera hariho imigwi myinshi, hariho abashingantahe, akabugwaruka, akaba n'intore. Abashingantahe, abana rugo, intore cyangwa ugwaruka. Abashingantahe baricara bakasaya bagasoma, barabaha, abana rugo bakabaha, n'ugwaruka cyangwa intore bakabaha. Mugabo ariko barasangira kuko baba bari hamwe, aho haba ari mu manza. Hageze rero mu miryango naho nyene barinjira bose bakabaha, mugabo habanza abagabo bagasoma, abana rugo bagasoma, barasangira. So kuvuga rero ko abana rugo n'abashinga ntaye babo batasangira, barasangira. Hanyuma haravuye haraza ibintu vyitwa batari bwagire nk'ububare, harabaye ibintu bita gucibira baba bafise ibikunga, wabuze igikunga cy'umubanyi, amacupa ajamo, amabakura ajamo, yarafata icyo gikunga ugaca umubuganiriza, gaca agenda akamwera muhira n'umuryango. No kuvuga rero abana rugo n'abashingantahe babo barasangira, kuko bagiye mu butumire barasangira. Umugabo barubaha umushingantahe mu rugo, naho wabwira ati umuntu arugo atangure gusoma ntiyavyemera, yarubaha umushingantahe wiwe. Umugabo nawe yarakunda umugore wiwe, ko naho umutumiye kabiri uri umubanya akabona ntuhamagaye umugore wiwe, yacyumva ko aragahatse, wasanga rero imiryango igenderanira. Nizere yuko mwumvise byinshi aho hambere cyane cyane mu mico y'ikirundi.
nari namwumvise ahantu ndavuga nti ndakwiye kumurondera kugira agire ibyo namwumvise ko abishikirize n'abandi bashoboye kubyumva ku bijyanye n'imigenzo ya kera. Kumbure hariho nimba icyo uvuga nti numvise iki cyari kimeze neza bashaka kugisubira akagikora, kuko hari urwaruka rwinshi rwaruka mugabo rutabaruzi imigenzo yaho hambere, abarundi n'abarundi kazi twarangwa n'iki bya gutyo. Mubibona murabona yuko naje nambaye nk'umukenyezi waho hambere, aho turavuga tumwigeme waho hambere ukunyene niko barambara bakikwiza. Hama benshi ubuye imico yaratitutse, urabona ko utwiyambarira cyangwa umurundi kazi urakwiye kuvuga nti reka nigisha abana niko ndabyara imico yaho hambere y'abarundi yaranga twega abarundi n'abarundi kazi, reka ndabereka ibintu bimwe bimwe mu byo no banarumvise. Hama iyi channel iriho kugira itwigishe byinshi, iyerekana ingabirano z'abantu benshi, iriho kugira mushobore kuhungukira ko abantu bamwe mwagiye mwibagirwa ibyaranze Burundi n'abarundi aho hambere. Hama reka ndamusubiza ijambo kuko turacyafite umwanya mutonya, hama turangiza ikiganiro cyacu. Ndabakunda cyane. Ikindi novuga nuko kujya navuze nti uticaranye na se ntamenye umugani wa sayikuru. Abana abwaruka barakwiye kuzarurumviriza, baravuga ati uja kumva rumviriza, bakumviriza umugani kandi bakawusiguza ntibawufata kutariko. Kakujya bavuga mu Kirundi ngurishikurana inkangu karitana inyama. Nukuvuga ikintu ugifatanye igihe ababo ntucumvirize neza, ugene utumvirije ico gisigura. Abakera barakundana, barakorera, bari bazi ko inyakamwe nyagimwe igakwishikanye. Ico gituma rero bavuga bati tubiri tuvura n'ubupfu. Ati babiri iyo umwe agwaye ubundi aramuraguritsa. No kuvuga ko kera nta baganga bari bwatse, mugabo baravuga ati iyo babiri bagwaye nta ugwara ngo yitabaritse. No kuvuga umuntu yatabarizwa n'uwundi, kandi bakavuga ati inzara ntiyica batanu, yica batanye. No kuvuga ko abantu bari hamwe barakora ibintu bikomeye. Nibi by'amashira hamwe rero bavuga ati tuje mu mashira hamwe. Bakongera bakavuga bati babiri bari kumwe baruta batanu bagwana. Nuko baba muri babiri mushobora gukora byinshi mushize hamwe kurusha batanu bariko baragwana. Nubo rero ivy'amashira hamwe kumva ko abakera bari barabyimbire kuva kera ko umuntu umwe adashobora kwiteza imbere ari umwe. Cyo gituma rero tuhamwe n'urugwaruka kuza rurakurikirana ururimi rwacu. Ururimi rwacu n'ururimi rwiza. Umuntu agenda i Tanzania rimwe yahora ba mu Kamenge, ngo mbega ngo kiya capa gitwa ngo ni Kamanje. Urumva ngo ntacibuka Kamenge amaze yindwi imwe. Abarundi nitwibuka umuco wacu nituwukunda. Jewe rero muramba bari umunsi muranturumbikiye, murabona ko musanze ni mu bindi je nzogaruka. Ndiko ndategura igitabo kinini ndiko ndandika kizoba kirimo imigani, tuzi imigani myinshi. Mugabo urabona yuko ko nturumbukiye uraze ko mu rubanza mba nasomye ngo uyu mugabo nawe atarasoma ngo yibuka umuganwe ntiyibuka ibiri. Azotsiruka rero turandanira kamwe bahora bampa mu rubanza, niho ubwenge buzoheza bugahindukira. Yego kandi ntuzobuhombye agacupa kamwe. Urabona ko nshigitsa hafi mu Kirindi barayamaze ngo inzoga ntibagwa no gusoma imboga no kuzungagitsa. Tuzoheza rero tubandanye hanyuma urazi ko nturumbukiye